Igice ca kabiri c'umwaka w'ishure kiramaze imisi itari mike gitanguye, ngaha iwacu catanguye neza, abigisha barakwiye kandi n'abanyeshure turabona yuko bavyitaba baraza, gusa kiretse ko hariho abigisha babiri bahatswe kubura, twari twikora kuri babandi b'abakutsa kivi, ibindi vyigwa vyose vyatanzwe neza, biriko bitangwa neza. Ivyo vyigwa bibiri vyonyene, icigwa c'igiswahiri mu mashure gitangwamwo, hamwe rero n'icigwa ca dessin scientifique, nico vyabuze abigisha mu ntango kuko umwe yaragiye mu karuhuko k'izabukuru. Abo rero twararondeye abakutsa kivi, ubu bariko barigisha, nibaza ko nabo nyene bazohava bagahamvya abandi. Ahandi hose ivyigwa bigenda neza kandi na porogaramu ziriko zigenda neza. Mu gice ca mbere twatanguye dufise abanyeshure 713, uyu musi mu gice ca kabiri twatanguye dufise abanyeshure 712. Haravuyemwo umwe nawe nyene yagiye kwiga ahandi abisavye umushikiranganji, none ubu novuga yuko abanyeshure bakwiye. Mu ndaro ingorane ntizobura, twatanguye dufise ingorane y'imatera, dufise n'ingorane y'ibitanda, mugabo mbanje gukengurukira leta kuko yaragize mu twigoro twinshi iherutse kugira, n'ubu baraduhaye imatera zishika 30. Ubu rero abanyeshure batari bafise imatera baryamako, ubumatera bwaheze, ubu bitwa ko biriko biraza bukebuke naho tutarakwiza. N'ibitanda twari tubuze ibitanda bitari bike, mugabo twarashoboye kuronka abagira neza badufasha, baraduha ibitanda bishika ku 40. Ubu rero abanyeshure bakaba bitwa yuko baryama neza. Mu ndaro ifungurwa ku bana ntivyigera bikwira, bivanye n'ibihe turimwo. Ivyo kurya abanyeshure bavuga ko badahaga kubera ivyo tubasumira, n'amafaranga uburyo leta iduha ntarakwira neza, mugabo kandi naho nyene ngakengurukira leta uko biri kose, yaragize akigoro gakomeye. Ubu yarongereje amafaranga kandi si make, naho tuvuga yuko bigoye vyotuma. Akamo twotera abanyeshure nuko boza barumviriza impanuro z'abarezi, kuko turabona abanyeshure bagomba kwitwara nabi, kandi ugasanga umwanya ntibariko bawutunganya uko tuba twabibabwiye, naho atari benshi mugabo n'ababikora ntibabikenewe. Ugasanga hariho abanyeshure bayoberwa batayobewe kubera batumviriza impanuro, cane cane ngo bakurikize za mpanuro ziri muri reglement scolaire. Nico ahanini tubona coba intambamyi ku mwimbu w'abanyeshure, mu gihe batagize indero ngo bakurikize impanuro bahabwa n'abarezi n'abigisha babigisha. Ugasanga hariho abashobora gusiba mu ma etude, hamwe basubiramwo ivyigwa mu myanya itegekanijwe, ugasanga harimwo abacererwa, abaguma baryamye, gutyo ugasanga rero ni ingorane. Dutera akamo abanyeshure kugira ngo bumvirize impanuro, kandi twama turiko turabibabwira imisi yose mu gatondo, turabibasubiramwo, kandi ukabona ko bamwe baheza bakavyitwararika.